Ikinogo mubona ngaha ni gifatanya imiringoti itwara amazi y'ubucafu avuye mu matwarete agenda kuri station de Piasso mu Buterere. Aha rero mubona ngaha imifuniko yariko yose yaribwe. Imaze kwibwa rero ibintu byose bica bikorokerayo bikaziba. Iyo bimaze kuziba rero amazi mabi acaca hejuru. Kandi murabona imodoka birazigora kurengana, arashobora kubera ama accident menshi, ibintu byinshi bikononekana. Aha rero dushaka kubereka yuko abenegihugu bo kwiyubara ibintu byose kubikuraho, twararonse ibindi turaronka n'imodoka nshasha zishobora kuzibura iyo byazivye. Mu gihe rero ibi bintu byosubira kwibwa murumva bizoba biriko biraca inkokora n'ahandi twobikura ni ibintu bizimvye cyane. Fatanya imiringoti iva hariya muri Adriatique yose igenda kuri station de Piasso. Ikinogo rero kiriho kugira ngo mu gihe bizivye abafundi bashobore kwinjirayo kuzibura canke imashini yo nyene ishobore kumwinjiza y'imiringoti y'ukuzibura. Kitariho ntitworonka ingene dukora. Iyi ni yakira amazi mabi yose ava mu gihande cepfo c'igisagara ca Bujumbura. Kuvuga amakartier ya Buyenzi, amakartier Asiatique yose arakorana akaza ngaha. Aha rero turafiseho imoteri zica ziyaduza ziyatwara ya matangi maniniya ajejwe gusukura ayo mazi. Aha rero igikorwa cahabaye leta yafashije cyane, yaraguze amapompa ari harya muraza kuyabona, yari apfuye rero ntituzashoboye gupompa, ari ahantu twugurura harya amazi acamanuka uko yamye na kimwe akorewe agacaja mwitanganira. Hanyuma barakora n'ubwo guma mubona ngaho, ubwo nago iyo duhejeje gupompa hariho amazi asigara mu itwiyo. Ayo mazi asigaye mu itwiyo agarutse kwa guca yica amapompe yacu. Ico rero kica gitangira ayo mazi ntagaruke kugira ngo ayo mapompe ashobore kuguma akomeye. Iki naco nyene carakozwe hamwe n'ayo mapompe yaraje. Ubu turapompa neza ukuri kwamye amasaha bikeneweko, nta ngorane gushika ubu dufise, byose bikora neza cyane. Ariko kare murazi yuko umuntu agiye gutembera hajya kuri plage kumase zari ingorane niniya cyane ku buzima bw'abenegihugu. Iki kinogo mubona ngaha ni gishikiramwo amazi mabi avuye mu matwarete yose y'igipande kicepfo c'igisagara ca Bujumbura, quartier Asiatique na Buyenzi. Ya marugare duhijije kubona yose bya binogo bitagira imifuniko, arya amazi mabi yose araza agakonganirizwa ngaha, akaca ashika imoteri ziri harya nizo zisubira kuyaduza ziyatwara kwi bya bitange twababarira bisukura ayo mazi mabi. Aha turi ni mu Ngagara, turi hejuru y'imiringoti ikura amazi y'imicafu iyatwara kuri bya bitange twababarira bisukura ayo mazi. Aha rero twagomba kubereka umurongo wose warazivye, nico gituma mubona muri iyo kanivo hariyo amazi. Ajya amazi nimwave mugira ngo nayi imvura nayiki, na amazi mabi yo mu matwarete amashanzi. Ayo rero abana barajamwo bagakina ntibamenye ivyo ari byo, bapfa gukina babona ngo na amazi. Bica bidudubiza kuri vya binogo twababari abafundi binjiriramwo, bigaca biseseka mu makanivo. Ivyo navyo rero ntitwari gushobora kubikora tudafise ziriya modoka mubona izo zinjizamwo umuringoti ufise ingufu nyinshi cyane ugashobora kuzibura. Aha rero n'amahirwe ni leta yatugiriye neza, ejo hirya y'ejo aba bantu barashobora kuronka agahengo, ibintu bigasubira mu murongo wavyo, ikartier yose abantu bagashobora kubaho atangorane bafise. Amashanza amazirantoki yose avuye mu gisagara ca Bujumbura, ayava mu ruhande rw'epfo rwo hagati na ruguru yose arakorana agashikira ngaha. Aha rero niho hari inyubako zo kuyatyorora. Batyorora rero ngaha amaze gushika, ibi mubona bitangira vya mbere ni ivyuma bitegera ibipande binini vy'imicafu. Abakozi bakaca babikuramo, bakaca hasubira ibindi vyuma vya kabiri mubona harya bigakuramo ibindi bipande vyabaye bitoya kuri iki ivyuma bitangira. Naho nyene abakozi bagakuramo, bakaca bishikira mu kindi kiri harya, umucanga wazananye nayo mashanzi ucumanuka hasi, hanyuma bijya bimashini mubona harya bikaca biduza amazi bikayaduza muri vya bitange twababarira hariya, ariyo hanyuma aza guherera amazi yose yapfuye mu gisagara. Ibi rero
leta yafashijemwo ubuhinga bwinshi, tanga uburyo bwinshi. Ibi byose mubona, ibi nivyo basubiyemo. Ziya mashini ziduza amazi nishasha, hari hasigaye imwe gusa. Imwe nayo murazi ko no mu Kirundi bavuga ko umwana umwe atamwana, twari tumenya umunsi yopfira n'iminsi yosigaza. Kandi ipfuye ni kwa kundi nyene ayo mashanzi yose asubira mu Tanganyika. Mugabo baci batugurira ayo mavise abiri, ubu zikora ari zitatu, nta ngorane nimwe ubu iri ngaha. Aha naho duhagaze ni kuri bya bitange twababarira yuko bacyororeramwo y'amazi y'amashanzi yava mu gisagara cyose. Ashitse ngaha rero mu kuyacyorora bayaha umwanya akaguma ngaha, bikamanuka munsi bicafu amazi agasigara hejuru. Ivyo bicafu rero iyo bimaze kuba byinshi niho dukenera imashini zishobora kubikurayo zikabitwara, tukabitwara hariya haruguru aho tuvyanikira. Bimaze kuma bicika amase, abantu bakabitwara bakaja kuja gutabira indimo zabo. Rero kare twahora dukoresha abantu bakaja kubikura n'amaboko. Mugabo ubu ari ubuhinga butari bwa none, kuko abo bantu nabo naho tugerageza kubakingira biratera ingwara. Rero leta nico gituma yihutiye kugura iyo moteri mubona ngaho, mwabonye yuko ishobora kubipompa. Hasigaye gusa yuko turondera ingene tubipompa tukabishikana hariya tuvyanikira. Noneho tugiriye ko turiko turakira. Hariho iyindi projet Autorité du Lac Tanganyika ifatanije na leta igafatanya na ENAD. Harimwo iyindi moteri bazotugurira irusha inguvu iyo nk'incuro nka gatatu. Yoyo izopompa neza bice bishika hariya tuvyanikira. Hanyuma amazi ashobore kuzosubira muri Tanganyika atabintu ashobora kuja kwica. Aya mazi imbere yo kuyasuka muri Tanganyika hariho laboratoire dufise, nayo nyine leta yarayihaye ibikoresho kugira ngo dupime amazi acinjira, tubone ububi bwayo aho bugera, niyo duhejeje kuyacyorora tubone yuko dukwirikije amategeko y'amazi ashobora gusubira muri Tanganyika. Iyo laboratoire rero nayo nyene mu minsi iza nayo nyene igiye gutangura gukora, kuko n'ivyuma bitaje muri aya mahera leta iheruka gusohora. Naho nyene muri iyo projet ya Autorité du Lac ifatanije na leta igafatanya na ENAB, harimo kuzuza ivyo vyari bibuze, navyo nyene bikazoca bituma iyo laboratoire ikora ukuri kwane. Hanyuma tukazoba dushoboye gukura amazi mu gisagara, tukayapompa, tukafundikira vya binogo vyose, tukayacyorora agashobora gusubira mu Tanganyika atacononekaye. Urumva icizere rero dufise ubu ni kinini cyane. Leta nkozi, leta mvyeyi asigaye kwishimira gusa, nayo ahayo yakoze ibishoboka.